Hello la famille no gukora musada yifuza kumererwa neza nkuko bisanzwe. Uno munsi rero ni special turi neza na neza kuryama ivo abahazi barahazi. Twaza kugerageza dushobore gutembera rero. Uno munsi tukiri muri wabigenje gute ariko ni street interview aho dushobora guhura n'abantu tuyage nabo twumve ko mara situation ko abantu bamerewe nuko abantu bari kubarabaho. Niza neza yuko muza kumana imbonesha kure yanyu Jean Bonnet kugira ivyo tugiye kubahereza bize kwashikira ku mwanya. Welcome everybody. Bakunzi ba Jean Bonnet murabona neza yuko ivyo nabahaye comme promesse biriko birashika. Twari neza na neza mwibarabara aho bita kuryama ivo none tugira ubuntu duhuye n'umwe mu bavyeyi bacu umupapa umuvyeyi angana n'abavyeyi bacu rero twazi neza yuko afise byinshi byo kutuyagira nize neza yuko mwiteguye kumutega amatwi nawe ndiza neza mutama urafise ibintu byinshi uza kubabwira. Twebwe turabantu b'abakambwe Yego tumaze imyaka tari mike ngaha Ingozi tuvuka Ingozi yego makomine atandukanye mvuka muri komine Busiga komine Busiga hambavu y'igisagara. Okay musanzwe akazi ka misi yose dukora turabarimyi tukabana abafundi abafundi bo gukora inzu yego kubaka ku marangi. Muravyumva neza mutama wacu yuko asanzwe afise imirimo myinshi agiye akora ntaba ngaha mu gisagara cangoza ariko mu gisagara cangoza arahagendera bivanye n'imirimo asanzwe akora ya buri munsi asanzwe ari umufundi akongera akaba n'umurimyi. Mutama abantu bashaka kumenya akazina kanyu mushobora kubidondora. Akazina kacu jewe ndi umupapa nitwa Niyongeko Vena. Niyongeko Vena. Muba muri komine Busiga. Mvuka muri komine Busiga umutumba Bitambwe. Nize neza abanyabusiga basanzwe bakurikana Jean Bonnet uyu muvyeyi wacu murashobora kumumenya rero mutama twashaka kumenya nyamba tuba tubagoye mwoba mumaze imyaka ingana gute kugira nitwinjira muri kahise ku Burundi tuze kumenya aho duhera tumenye ivyo dukeneye kugira mushobore kubiturose. Bisanzwe jewe navutse 61 1960. Amashuri matoyi nayize ibusiga kuri Busiga ya mbere. Bishi barahazi bangaha mu muji ngaha hafi y'igisagara mu muji barahazi. Yego narize gushika 6e ku buryo bwari bugoye. Yego dufate nahagaritse ishuri kugera mu ya gatandatu narakoze concours national irananira kuko ntibyari byoroshe. Kiriya gihengo yarigoye cyane. Yego yarigoye. Yego twariga ku bwinshi twariga kandi tukitanga kandi nta bintu by'ubunebwe twashiramwe mu kwiga nkuko tubona urugwaruka rw'ubu ushaka kubishiramwe ibintu by'ubunebwe. Tubwe twarakurikiranye hanyuma tubone turakoze concours national yo muri 74 mwari mukoze concours. Yego irananira yatunanira n'abandi twari kumwe. Yego hanyuma twebwe twaragerageje kubaza abavyeyi tubandanye abavyeyi baca batubwira bati banza mutenyenye kuko biragoye ntihari horoshe. Yego harimo intuguta nyinshi cyane hanyuma twebwe turabyemera batwigisha kurima. Yego kumunyeshuri ari kararima kiriya gihe ntiyavanga no kurima ari kariga ntiyavanga no kurima wabandanya ishuri. Yego genze uko 74 urumviyo hari. Yego ni kera cyane. Hanyuma concours national ndayikorera nanira hama naniye candavamo. Yego turumva neza yuko concours national y'umwaka wa gatandatu mwayikoze muri 74 mukaba mwavutse muri 60. Mbega ico gihe abigisha barabarundi canke hari hakiriho intwaro y'abazungu? Bigisha mu bisanzwe abigisha ico gihe bara abantu nyene b'abarundi. Abarundi bari bamaze kugira ubumenyi ku buryo bashobora kwigisha. N'abakongomani bindira ku cangwe abanyarwanda bindira kutwigisha twigishwa n'abarundi nka twebwe nyene. Ico gihe abazungu hari abazungu bake bari bakiri mu Burundi canke abazungu bari baramaze kugenda. Yego abazungu bariho. Yego abazungu bariho mugabo kubera 72 ntihari horoshe. Abazungu bariho nibo basoma misa nibo batanga indero kavukire y'abanyeshuri kwishuri bakongera bagasoma misa. Abapadiri birabura bari ku maparuwasi atandukanye mugabo abazungu barimwo mu maparuwasi menshi. Hanyuma
turabandanya barabandanya twebwe Sebutanikatire rero yego harimwo abazungu bari bakiriho ngaha yego harimwo abazungu bari bakiriho ngaha mugabo ntibari benshi kuko Sebutande hariho ukuntu haje icuka kirekire abazungu barabakura ico cuka twoshobora kumenya uko cari kimeze twe turabana beje icuka kirekire yego ukuntu twari ku ishuri tubibona twe twari abanyeshuri baraza ku ishuri abapolisi abapolisi abapranto bameze nk'abajya abapranto bubu yego bakaza bakatora abarimu bakabatora tuvuye kuri drapo yego tukababaza abarimu basigaye bararobanura mu bisanzwe ntiwamenya icyo batoreye umwarimu kanaka kamubaza ati ingo twewe turagukeneye duhejeje kuri izi drapo hanyuma tukabona barabajanye twabaza umwarimu asigaye ariko arigisha batatoye mwabo bajanye tubwira bakaca baturemesha ati bazogaruka tukaca twemera ico hanyuma tukaguma twiga mugabo tukiga twumva mu mitima tudatekanye ko mutazi tibari muri ibi mbega ugerageje kuraba turibuka neza Amine F60 Uburundi bwarikukiye buronka ico no kwita ibendera ry'Uburundi riraduzwa iry'abazungu riramanuka mbega imbere yaho imbere yuko ivyo byose biba canke inyuma yaho dufate muri Amine F60 kuduga umaze nko guca ubwenge ko imbere yuko Uburundi bwikukira twumva yuko hari hatwara abami ugasanga umwami kanaka ni watwara igihugu ico gihe mwebwe mumaze kwaruka abami bari bagihari canke abami bari barapfuye atabagihari abami bari barapfuye bamwe ntabari bagihari gusa twebwe twiga aho ndakubwiye twari ko turiga ariko ntwaro ya Micombero sheri Micombero twari ko turiga aho rero ndakubwira twari ku ishuri no kuvuga agaciro k'umwami kari karahavuye abaperezida bari twarabyumva amateka yabo baratubwira tukayumva basokuru papa kikagenda ugerageje kuraba ubuzima bwo mwiriya myaka dufatire muri Sebutanikatire umaze guca ubwenge bwa mwaka wa 6 n'ubuzima bw'uno munsi ugerageje kubukompara ubona byo bavyifashe gute nyine nirihe tandukaniro ushobora kubwira abantu ryari rihari hari itandukaniro kuko ubuzima bwa kijya gihe twara bavye kabitaba kuko isi ya kijya gihe yaramera nta n'imyavu y'ikizungu twakoresha n'imyavu y'ikirundi y'ibitungwa twayishiramwo gake kuko isi ya kijya gihe yaramera n'injya zaritaba kuko turiko turaraba ubuzima bwuba ahubwo ntibworoshe cyane ntibworoshe kuko ubu buzima tugezemwo bisaba ko ushira ku bintu uri kurarima bisaba ko urimisha umutahe koresha umutahe kubera udakoresheje umutahe ubu ntushobora kuronka ibyo wimbura mu itongo ry'iwawe neza cyane kiya gihe nta n'ibintu byo gukotesha amatsi abantu bagira nk'uko abantu bagenda bagakotesha buryo ufise itongo ritoya kijya gihe ubwatsi wararima n'ubundi ukaburaza kubera abantu ntitwari bwagwire twari bake wasanga umuntu dufate wasanga nk'umuntu ngo afise nk'agatumba ari we wenyene ashobora kurima ari wenyene yego dufate nko kuva ngaha no kuduga nkiyo kwifere mugasangana umuntu umwe cyangwa bagabura abagabo babiri mbega nta bintu tubona nk'ubu bihari kubona hari abantu usanga bakunda kurima n'abandi bantu baba bicaye ico gihe nta bantu babanebwe baba bahari usanga bibereye ku marigara gusa badakora ico gihe nta bintu by'amarigara byari bihari n'abana bakura bakunda gukora uw'ishuri naniye yacaja mu murima agakora kugira ronke kizomutunga n'ikizotunga umuryango wiwe bimwe byo kuzinduka ku marigara tubibonye mw'iyi myaka n'ikirasatiriza mw'iyi tugezemo abantu mugabo barakundana bari bafise n'urukundo ibi turiko turabona ubu sibyo byari bihari bari bafise urukundo ushitse aho indya zihiye wahita ufungura ushitse aho kagwa gahiye waranywa ibintu byari bizimbutse n'ifaranga ryarakora neza yego mbega twongere tubabaze kandi ugerageje kuraba turahejeje kuvugana mu gice kijanye n'ukuntu abantu bari babaye imibereho ya buri munsi mu byo gufungura mu by'iterambere ugerageje kuraba indero ya kiriya gihe yo muri za Sebutanikatire yo muri za 60 ukaca n'indero y'uno munsi
nayo nta kintu citandukaniro gihari usanga hari ibintu vyagiye birahindagurika. Indero y'uno munsi by'ukuri turiko turabiraba ukuntu twari tumeze twubaha twakura twubaha abavyeyi tukubaha abaturuta ubu siko bimeze ubu byarahindutse gose ahubwo ukuntu tubona ibintu biriko biratera bihindagurika gose ubu mwana w'ubu ntacubaha umuntu akuze ntatinya kukubwira ijambo yishakiye mwahura mu nzira ukumva atanguye kukubwira ibyo akubwira mugabo wewe uri umuntu akuze ukigira buke buke ukinumira cyangwa ukamushiriramwe agahanuro amushiriramwe agahanuro kugira umuhanuro agende buke buke ukaza wumva umengo ntabyo yumva ubu indero y'ubu wapi amazi yararenze inkombe kwe mugerageje kuraba ntimushobora kubona ahantu byo babipfira kugira abana buno munsi usange indero atari kirenga ahantu bipfira naha kubera ntibumva ntibashaka gukora ubwa mbere ntibashaka gukora bashaka kurya batarushe twebwe dukuze tubakorere nabo bahite bifungurira neza batavunitse wabaha indero nk'iyo twakuriyeko ntibayemera ahubwo baca bashaka kuzana ibyabo umwana akazinduka ngaho ataca ariko arakora umunsi wose ukamurengerako mugabo mugahurira ku meza gufungura ataco yinjije mu muryango ata n'igitungwa yahiriye ngo agihe ubwatsi kandi azi yuko ejo arico kizomuzana umwavu wo kugira dufumbira imirima kugira turonke ibyo dufungura twese hamwe. Tubasanze muri ko muragendesha gakinga mu mirimo yanyu ya misi yose mwatubwiye ko muva muri commune Busiga mbega kugira muve muri commune Busiga mushike mu gisagara ca Ngozi nta bintu novuga urugendo ntusanga rugoye bimeze gute nyene gendo usanga rugoye mugabo nko twakuriye mu bintu byo gukunda akazi no kujya turushe remeruka kanyonga buke buke mu gihe kagenda ukumva utwuma wagashizemwe ko tugenda neza kaza urugendo dufate uri kura kanyonga uduguza ngaha mu muji ndahagenda n'iminota isaha n'iminota nka 20 isaha n'iminota 20 mbashitse ngaha mu gisagara mbega mukunda kuduga ngaha mu gisagara ca Ngozi muje mwo mwuga wanyu wo kubaka nico kiba kibazo muri gusiga amarangi nta ntambamye mu bamuhura mu mwuga wanyu mukora ugasanga nk'umuntu yakoze ntiyashoboye guhembwa cyangwa ugasanga nk'umuntu yarondeye akazi ntikabonetse nta ntambamye zikunda kuba abashefu baragoye bamwe abashefu ntibakora kimwe kandi ntibaba bafise imitima imwe hariho nk'umushefu ushobora gukorera akakubwira ati wewe uzoza ukore mu ndwi zibiri uzohembwa muri izo ndwi zibiri zohembwa hariho nk'abaguha amahera yo kurya n'abatayaguha wewe ukimenya kubera iki bivanye n'ukuntu ngira ngo baba bamworiyanse abantu bamuhaye ako kazi kugira agakoreshe bikavana n'ukuntu bamuhereza ayo mahera kugira ahemba abo bakozi bayakoresheje mugabo byiza kubera ubu ibintu byazimvye kandi ubukene bwateye inzara ihari nyinshi urashobora gutanga imitahe ngo urime hanyuma ya mitahe yose igahombera mwanya bya bintu waguze imbuto waguze imyavu angire amase y'ikizungu n'amase y'ikirundi n'umutahe ugashiramwo kandi wayakuye ku kazi ukacusanga nta kintu ukuye mwanyamirima wateragiye hamwe ibyo bintu n'imitahe warashizeko ukacusanga ubuzima burasubiye inyuma kubera ya mahero bawayahombye bashira mwabya ya murima ya mase y'ikizungu na ya mase y'ikirundi yose ukayahomba kubera iki ijuru riba ryagenze nabi ijuru ryagenze neza urimbura nk'abandi mugabo muri icyo gihe mu gihe ubonye bimeze uko umurimyi ahombera ku kivi urashobora kurima bikanka kandi watanze imitahe iki kiguca intege ngo ucohagarika ngo sinzosubira ubwo umubandanya kugira inzara ntikwicire mu muryango neza cyane nakaka jambo mwoshobora gutekerera abantu bari nko mu myaka yanyu canke bari munsi yanyu gatonye aho ugasanga n'abantu b'indera amaboko batabifuza gukora babona umenga bakwiye kwicara hamwe ibintu bikikora twebwe biratubabaza cyane kubona nk'abantu bakuze nkatwe bari mu rugero nkatwe baguma hariya ku gatumba usanga nka saa 4 saa 5 yaborewe cyangwa yazindukiye ku icupa aho babyita ngo ni muri zinduka twebwe muri zinduka ntituhemera kuko muri zinduka hatuma n'inzara itera isatira
twebwe icupa turarinywa mugabo turimwa ku mugoroba dutashe tuvuye ku kazi kandi ntiturigumako turaricako hanyuma tukibuka no mu muryango ko badukeneye kuko rya faranga turiko turaca niba ari ryo gutunga twebwe ku mubiri w'iwacu gusa tuba turiko turarica kugira ngo tuze gutunga imiryango muhira ntibamererwe nabi kuko nawe hajya ugiye gukora uba wasize muhira bariko barunguruza bariko bariduza ku kivi hama nawe ukaca ubaterera rya faranga ukaca usumna ya mbuto ugateragira ya mase ukayagura ugaca ushira mu murima kugira ubuzima tugume tubusabika turi mu mbono yerekana neza yuko igihugu c'Uburundi cifuza kuba giteye imbere cyane muri 2060 nkuno munsi ugize amahirwe uhuye na nyakubahwa perezida w'igihugu c'Uburundi nk'akajambo washobora kumubwira dufatagwaye nk'uruhusha wo kuvuga ati ijambo ryawe ndashaka rishikire kuri buri munyagihugu nk'akajambo wotekera abanyagihugu bose kugira igihugu gishobore gushika muri iyo myaka cyateye imbere ko bakahe ijambo ntushobora kubatekerera nk'abo nubwira bakumva atari nk'aba basore badashoboye iyo umuntu avuze badashaka kumva ibyo uriko arababwira byiza twokunda akazi tugakunda gukora kuko guta umwanya ni bibi kuko guta umwanya buriko urasubira inyuma ntuburiko uravansa uje imbere byiza twokunda akazi tukaja ku kivi tugakora tukiteza imbere niho twoba turi muri kazoza keza byo kuzinduka tuza kurondera ibyo turondera tutari ku kivi tukabiva inyuma tugakunda akazi tukigisha abana bakiga bagakunda ishuri nkuko natwe twaritangiriye ko n'ubu turiko turabona kazoza ririko riratugezako abana bakiga natwe tugakora byo guta umwanya tukabivamo kuko umwanya ni n'ubuzima uriko urata umwanya uriko urasubiza ubuzima bwawe inyuma n'ubuzima bw'umuryango n'ubuzima bw'igihugu buba buriko burasubira inyuma bikagenda uko tugakunda akazi tukaduza ikivi tukakidugiriza hamwe nk'uko twese umuntu atunzwe no gufungura bya buri munsi murakoze cyane reka tubashimire cyane murumva neza yuko umuvyeyi wacu tuyagiye ibitari bike nize neza yuko mwakwemwe ibitari bike byagiye birafasha kuri microphone mwari kumwe na Mr. Rolfo cameraman ya Richard nkuko bisanzwe rero mubandanye muri hafi ya Jambonet nyamburi mushasha kuri Jambonet tugusaba gufyonda subscribe activer la petite cloche de notification kugira ibiganiro dukore gushikire buri munsi murakoze cyane turabashimiye cyane mutama turabashimiye cyane natwe turabashimiye Imana ibahezagire cyane namwe ibahe kuramba namwe ibongera intege gume mutuganiriza mugume mudutera courage kugira ubuzima turimwe tugume tubandaniriza hamwe dukunda akazi twame ku kivi cyane gose tugire n'amagara meza murakoze cyane Imana ibahezagire namwe murakoze